nari nje gushimira Imana kubera hariho ibitero yandenganije muri iyi ndwi. Jewe hari kuwa gatatu mvuye ku kazi, hama ndaja kugura utuyinite, mejeje kugura utuyinite mpagaze kwibarabara kereke pari nyene impera yibarabara, nza mbona umuntu aza agana hondi, ariko yambuye ishati muga nkabona mu ntoki afise agacupa kagasarabwayi. Buno nyene akishikira yaciye amikofe, ndiyumvira ati none umuntu ko ntamuzi nanje akabatanze ibi bintu nibiki. Ndagenda ndamubaza, wewe bigenze gute? Ubwo nyene acaransumira, akizumira tuca turafatana mu buryo bw'ukuntu nomwikura no kugwa hasi, aca nguguna amenyo yo ngaha, afatana n'ishati. Afatanye n'ishati sinzi ukuntu nameze nk'umwikura. Abantu bo muri quartier bari bamuzi ngo wana ngo yaranje ngo wiruke kwa muganga ngo aragwaye umugera. Ca ndagira ubwoba bwishi, tene nk'ubu naba nanduye, tese umugore no mubwira ngo iki ko ntagiye na mu busambanyi. Ndagira ubwoba bwishi cyane. Uwo mwanya ca nderuka kwa muganga barantera ishinge. Rero kujyanye mwungere yatwigishije ati hari ikintu kiba kugira gisige ntahe muri jewe mfata ko uwo mugero utamfasha. Yesu nashimwe. Ni muri iyo ntumbero rero narinje gushimira Imana, kuko wewe yavuga ngo iyo ngira nipanga ngo nagukura kwizose sindamuzi nanje ntanze. Abumvise gushima kwanje Imana ibahezage. Imana ishimwe. Je ngaha mumbana ngaha jewe naragize ingorane nyinshi ku buzima bw'iwanje. Je nakuze ndi umwana w'imfuvyi, ariko kuba ndi ngaha ni kubw'Imana. Yesu ashimwe kandi. Amen. Ihangane niko bimeze mwese. Yego. Jewe narabayeho mbaho nabi cyane umuryango. Kuva abavyeyi bapfuye mbere mu bisanzwe no hariho ko ntigeze ndababona. Maze kuba nkuko ndakura muriraho nabi mu muryango, kumva yo kubaho nabi ndituma ndazana umugore. Maze kubaho nahone ngo mangeragezwa cyane ibintu nabona. Uko manuka indi Bujumbura nkaguma numva bambwira ngo umugore wawe ni mubi, umugore wawe ni mubi. Ariko nkama ndababaza data wacu yarahari, nkama ndababaza none buri gihe niwe yamari mu ikosa none rishobora kuba. Tabangaho umugore wanje yaramaze gutwara inda zitatu bakwa gupfana nazo. Igira gatatu yoyo yavuye mu ramasa. Imaze kuba nkuko mu kwezi kwa gatandatu nyene, ari mu kwezi kwa gatanu yonda ya gatatu yaviriye. Mu kwa gatandatu nawageze uwo data wacu carapfa. Imaze gupfa bavuga ko ari twahubwo twamishe. Umuryango rero uranyase rero kurusha. Uni sana aka kanya jewe no muhira ubusinyaba narahavuye n'umufasha wanje. Naraswe cyane bikomeye. Ko buzima bwose ndabo bamuko ari gutembererayo, bahora barahurira hano ku bitaro nyene yagiye kwivuza, ariko ntivyamugendekera neza nyene kubera baciye batangura kumushiramo ibitero bikomeye cyane. Baciye Imana rero yakoze rero amaze kumusengera, namubwiye turazoza ndakujana Bujumbura ndakwereka aho bagusengera. Cyaramushikana ngaha baramusengera, ndazi mwebwe mwaramubonye mu mama yari afise inda nyene y'ibirogano bamuroze. Byarene yamufasha wanje ijya ninda bari bamuteje y'ibitero. Rero Imana ubu yaramucira inzira, uwo muntu wawe aragwaye canke ntagwaye bose ahubwo bambwiye yuko atana kimwe bazi. Umwino sana aka kanya. Rero Imana ishimwe kandi habicubahiro cyane kubwo yarankoreye ico gikorwa ciza.
uwo mwibutse yari yuzuye inda cyane, yari yuzuye inda. Twaramaze nk'indwi zibiri turiko turamusengera, inda yuzuye bimwe biteye ubwoba umenga igomba iturike. Kandi vy'ukuri Imana yamutabaye kugeza ku rugero aho uko kuzura inda guhera bivuye mu masengesho. Twamusengera ku munsi naramurungitse no kwa muganga ati genda bagire ecography barabe aho bigeze. Yari yuzuye inda iteye ubwoba nk'imvuka, ariko kandi atamwana ariyo. Ariko urumva ko vyasohotse vyose kubw'amasengesho. Kwa muganga bari bamusize kuri operation, hanyuma turamusengera. Bari barigeze kumushona kera canke kumubaga. Urumva ko ivyo bintu vyasohotse ngaho bicaho nyene ata umubaze kubw'amasengesho. Imana iramutabara. Tuduze icubahiro cyo ugusenga. Ego nanje ndashima Imana cyane. Twari dufise urubanza muri sentare kuva 2006. Papa yavuye 2009 ngo rubanza atarumaze. Wari urubanza rw'itongo bari baratunyaze bahungu badata bacu bari amatongo abiri, ariko hariho rimwe tutahuriza ko bobo umukuru wa ba papa yita aho yasize bita ko ari umuheto wase, ariko papa atari bubanye ngo ariheze na mwene wabo arapfa. Ariko icyo Imana yakoze ndashima Imana cyane ko iryo tongo narenda ritsindiye. Ubu sentare yarisatuye, ubaye dushikije itongo n'ivyo turifise, ariko inyuma yaho urubanza rutaraci. Sawa. Naje ndibwa cyane mu nda numva imisonga ari myinshi n'ibyanyangamagwa, ariko mvuye byaheze. Amashiku mwami wa Yesu nasimwe. Zewe natengwaye mu nda ndiko ndaribwa. Amapi sinakonya ngo nduze ku uye none ubu ndakonya bigakunda. Ni sawa mu nda nari natemtimte nkaribwa umusonga ugaca wati no mugongo none numva ari sawa. Ese ashimwa je naje mbabara mu mutwe cyane no mu rubavu rumwe nababara. Rero kuwa gatanu haje imbeba mvuye muri dushe igwa ku mugongo ndayiyamira igitenge nayo nambaye ndakoma indurungo Yesu candati impuzu nari mvanye muri dushe ikibona kugenda. Abana baca baza bariruka ngo ni ubayiki ati nta nakimwe candabwira ati yari imbeba iguye ku mugongo. Icanguma haheze ngiye kuryama nguma mbabara mu mutwe cyane. Ubu vyaheze Yesu nashimwe kandi jewe maze iminsi 3 ngwaye ibintu binjya ngaha mu nda. Burya nkanywa amazi pasitori yasengeye, burya mwijoro nkaronka itiro bigahumura, bukeye mu gitondo nkumva nyene bisubiriye kunja mu nda. Ubu ni sawa kandi uku kuguru kandi kubera abarozi bakurunze mw'ibirozi byari byase ko nkirize ukuguru ngo ntambe nkemera kugira bukebuke umutwe kandi wamenetse ndi ngaha. Ubu numva ari neza cyane no kwiruka no kwiruka. Nakumva urubeya mu nda, nkumva umubiri wose ibintu biguma binjye, ariko ubu nakize navuga napfuye muhira numva inda yuzuye, naraye ntaryamye numva ibincumita ukamengo ni ubunyororo n'urundi rukaca ruvyimba nk'umwagazi. Ubu numva ari sawa kamitera. Amashi menshi. Ndashima Imana cyane.